yabwiye ko nzana identité complète cenzana CV Ariel Rasakazi kwa chano changu bintu byo kwirirwa ngo ndaponda ubudongo ngo nikorera ibiseke murakora mwebwe cyashaka akazi mu biro ndwebere Demuka amwe umuntu amwe abantu batonze umurongo ngomba ndabakire nabanza nkaraba kabasaba uraza amashure nize jewe primaire mutsi bitoke cya Rugombo nacumita n'amaguru kuva Bujumbura ogacuza no mu ngaba tonda ku murongo ndagukubita ikonde ndakuvura ushaki Mutima none vyo ni ya gospel Mutima ene wacu comment t'appelles-tu Cospension je m'appelle Cospension abade none gute ni sawa uri kuja mwana wa mama ndetse natsiye numva buramatare w'intara ati uri Mutima Rokomedie je suis ati iwuntu ndani ndose ndaguhakazi cyamvuga tare niko ndirwa kandi umwanya uranjanye we poa turasa oya akazi just passion ni muto nakumwanya oya akazi reka kwihuta none akazi ndakakwemereye akazi urakanyemere none se akazi ugomba naduga mu gisagara cya Bujumbura orera hagati mu gisagara hari kirimatizeri akazi we ntugire ubwoba jewe ico ndakikwemereye wewe rekana ndiyo wari kuraja wiri kugenda ubiri yashu wirukanga akazi je ndagafise akazi urakanyemere twe turi mu bantu b'abajene entrepreneur twambara ipantaro tugasobeka umusobe kukata uwo mugomba akazi gusa atubwira kugira ngo jewe umusobe ko nta nubwo bugutera aho worara umuntu yakubise ipantaro cyase nafari ipantaro rya mutoyi wanje cyenda byumva ariko manzo mbizi ukora ko kaza kariko kugira ngo sinyare ku kazi niba wewe ushaka akazi keza akwemerera akazi keza abantu bumva ngo twicara wicara udindirira sawa ndakwereka akazi keza wende wire kuri uratana ubwenge wirukanga akazi akazi j'espace ni ibiruzuye buzuye naha hafi nyine emuhungu Imana iraduteturuye kuba twari twarirukiye hewe ariko ujya muhungu yawe ujya muhungu wamuhamagara ngo mutima ntabwo none nk'iki gigugu nyine kubera ikataha none usamaye ibyo birandaba nako kazi he Mutima Imana yatwishyuyemo akazi tayari cyane n'abampamagaye ewe garanyaye turarondera Mutima yari ndera kuzana bati none nk'iki gigugu gikoze iki none akazi je bampaye wibaza ko korose icyatumye nguma hanicaye aciye bacisha mu murongo n'ikaramu itukura se nta no kuziba wewe mvuye ku kazi kuja ndagusororera kumwisho ndagusomya ntabone kuko aya wacucuza aya je ndavyuka akazi ndakaronse reka mpinga uyu mwene wacu ndaza rakamba Mutima sa ndonsa ko ndonsa kino gembe azikizi baki sakati wavuze wowe ugiye kurondera jembere nzanye hari kutuzitunga nibyo twavuga nino mona sakata kakana kakaka
none batse akani ko kazi namusaba Oya kose je none mutima tena ngusabye akazi bakora bagahembwa kuko gutora ututsi yari yamusabye tuti akazi ndirase mu mukazi onye akani ko katuma umaya kibitego akagita kagembegembe orori wabo kandi mwambwiye tunani muze tugendera kwisenga ibigusama none jesigurira kunama none wabaretse kuki warugiye ukatira mu nzira baragusamaza ewe bavuse nikarabone ntigeze ari nziba reka nabatwendereye ngubona jewe yego agikoze ndakizi uko niko bamwe mu kwaruka dutunze muri iki gihugu batazi amavisiyo bafise mu mitwe iwabo urashobora gufata umuntu afise visiyo yiyo ariko araja akantu gatoya visiyo yarafise mu mutwe agahura n'utundi tuntu mu nzira tugakatisha visiyo yiwe agacanagura kugira ngo mbanze ndabe wewe kumbe kumenya ico urimo hariya mu buzima umanza ukamenya ico uri mu mutwe ugafata ico twita decision namba ari intumbero iyo rero uyigumako ugomba gutera imbere urakura n'utuntu ukatwemerako endoko anyanyayo urabona ikintu mure umutetero umwe w'umuntu gonona igunira ry'ubupfu yamuhaye cyo yanzu bazica ndamubwira ati ndeka ndiko ndihuta nitero nje gukora ndakurongerera akazi ndagafise umaya k'ibitego wa mutipe emwe mana ni mwiza yo ashitse mu Burundi ni jewe Kishado papa mukwa ni witwengeresha we ntangorane ufite ashitsemo niho bana bama amahanga murayumva ku matwi none muhungu murabona ingene nanohaguritse waduhagutse ahubwo nanohaguritse wanohaguritse mugariro cisha tukira wibuka ingazi yanje naguhaye aha rero je nawe mwono mwana reka kunamba ku muvyeyi je namuhaye ingazi reka manzo ndabigangire ko je ni munyamanga turayiba manzo umurebe manzo umurebe banza bumvirize twabateranije kugira ngo aje kurondera tuzi ko natwe tuzoshikirwa tumanze bane bamamba mwoba bandi mwamanza kundabuza kwanza umukamutwo kurya urazi ngene byagenze kakunzi yaguma menda ngurumba ngwino muri bino bihugu turimwo wakazi ni kenshi urazi ko nguranira zitatu nawe ukampaza ibiri nawe zitanu naragiye rero nshitse kuri harimba bihiga ku kibuga c'indege oya nuze ko naciye mu nzira z'amagendo kugira nshikeyo atanafite ugira ndagenda sha baramfata bamfashije ndi ku mupaka basha baramfunga telefone wa muntu yambye ngo hari hakazi bura telefone ngo irazimije subiye ngo yitwaye mwitwese ahubwo abantu bakora amasakoshi manini manini bagize neza banekeye mu mizigo kugira nshike ngaha mu Burundi ahubwo ndashima Imana erega mwirukira mu bunokora ndabi kumbe mu mahanga ntakiriyo umuhungu ajya amahera nko biyo ndangura umugambi ngaha mu Burundi akaza abandi bajene nkanje kino cacu kirimo inyigisho twifuje gusangiza bene wacu dusangiye runo rugendo hama twakinye mu mpande zuko uno munsi ibiharawe uzubona umwana mu muryango agumuka uciye gurisha parasera
ngo jewe mvemwo ngo ngende gupambana i Dubai. Yashikayo kagaca kanyanyara. Ni babandi wamamba batelefona nguri mawe ngo gurisha inkwavu. Ngundungikira itike vino. Rero naba. Reka kwirirwa rero muriruka. Uraba amafoto yo kuri Facebook bambaye inzahabu zicuye ugaca uvyimba ngo nanje ngomba nje kwifotoza mu maetaji. Washikayo mukaryama muri chambrete muri abantu 4,000 kuryama mugahanahana amasaha. Kura amaboko mu mpuzu dukore nonga turashobora kwiyungunganya tugatera imbere. Tukagira gute? Tugatera imbere. Tukagira gute? Tugatera imbere. Apana kugora abavyeyi ngo bagurisha iparasera ngo uronke visa. Wofyatura ubutafari n'ubudugumba bugacoroka mugabo kavuga ati ndandaza amatafari ku munsi simbura 2,000 vy'utudagara na ngari ya dudu. Sawa. Hamikindi naco twagomba gusaba umuvyeyi wacu nk'abantu b'abartiste muzi ko tubeshejweho no kwiyungunganya, musubire mudutera iteka, mutugirire ubuntu n'imbabazi, ibiteramo bisubire kuba n'ukuri twashonje, tugirire ikigongwe, twashonje fisa amadeni ku mabotike. Aguma ndababwira ati ni mumuburo ibiro 2 vy'ubugori nzobira nibugurura rotrante ngasanga ni squatter. Tubeshejweho n'amanuze amakaraoke amakose tuzotuma tuza turambara umufukamunwa mugabo twinjize n'ibihumbi 2,000. Muvyeyi tugirira imbabazi turatakambye sa. Nagira meraheze nishura ikibazo chawa undi adotwenza mutima yavuze ati turaboshwe twebwe tujejwe kunezereza abantu burya ntihugawe n'inzego n'uburongozi bw'igihugu sibwo bwugaye ni cyakiza cugaye ni cyakiza corona nico cugaye hamwe mwahora mwidagadurira none rero tugiduhiriwe duhishije ko kiriko kiragabanuka muri iyi ndwi iheze naragwanye bishoboka vy'ukuri muri iyi ndwi iheze twasanze mu gisagara ca Bujumbura abantu bagwaye mu ndwi yose abanduye ntibarenga 58. Murumva yuko rero hariho umwizero mutima rero navyumve neza yuko mwoguma mufise uwo murego wo kurwanya covid nta kabuza yuko nayo izobabohora mugaca mwidagadura. Ubu igisagara ca Bujumbura batangura kubisuzuma barabigene bodegurura gatoyi kubera mwagize discipline. Ndabasavye rero mugume muri iyo discipline turwanye covid. Eka nta kigoyi kirimo, twese tugize urunani umwe wese akavuga ati je sinandura kandi sinanduza birabikwiye. Rero ni mureme ntitwokwama turi imfungwa ngo tureke kwidagadura. Imana mu Burundi raduteye iteka ico kiza nticigere kiduhagarika ibikorwa. None rero tubandanye tugwana kandi bigende neza.